mu gutwara igihugu izi ntara ubone zagenwe atiriya n'intara kanaka iriya n'intara kanaka izo ntara rero zagabwa n'abantu abaganwa bakorana n'umwami nkaba navutse ku mwami Mwambutsa yego niwe twagumanye tumarana imyaka 17 hanyuma rero Rwagasore avyitegereje ati je abazunguye kubirukana bariko baronona igihugu ca data hanyuma rero abazungu akabajamwe bose bari muri iki gihugu amazu yabo akazarayugara agaca abirukana hanyuma rero abirukanye ntuze rero abamwishe bamuhoye uko yirukanye abo bazungu kandi yishwe n'abo gwiganye mu bihugu vya Burayi kabisa aho ngo bantuze babaranyanga uwo mwami ntiyaguye ngaha mu Burundi bavuga yuko yaguye ngo mu Busuwisi uyu mwami yari inde Mwambutsa niyo yari se Rwagasore yego ubwo rero uwo Micombero nawe aca atagura gutwara igihugu agitwaye sinzi umuhungu wa Mwambutsa kandi yaje yitwa Karoli Ndizeye ngo jenje guhabuza mu gihugu ca data ngo mbe umwami nkuko data yarameze uyu Karoli yaraje avahe Karoli yaraje ava mu mashuri sinzi ahantu yarapfuye ati nje guhabuza igihugu ca data nzire ku ngoma ya data nitwa umwami Micombero ngo wa mwana we urumva yari umusore ngo we nuza gutwara igihugu ngo kandi ngo bagabo bahari Micombero nawe kandi agenda mu kindi gihugu ntuze bagaza aca mugira guto nyene aca aba umukuru w'igihugu Micombero nawe acamwugaranirayo kandi mbo ntuze bagaza aca abigenza gutyo nyene ngo atembere mu kindi gihugu Buyoya nace amwugaranirayo bose nura perezida ro batwaye ico gihugu tugire amatora meza yizewe n'abanyagihugu ivyo ninde yabivuga uwo yari ntuzeye ndatero yitoje bashe amajwi bashe ayaronka nka yose kabisa yego aca umukuru w'igihugu arashinga leta yingene ivy'igihugu bizogenda nguwo rero nuvyo abahutu n'abatutsi byatanguye ryari byatangujwe n'abandi ibintu by'abahutu n'abatutsi byatanguye kuri iyo leta ya Cami nyene urumva mugabo byazanywe n'abazungu bazi kwandika ugahura n'umuntu afise ubuhiri n'intuze cyangwa imipanga akawogucirako akagucamwo komeye ibyo sagacari gatembagara ngaho ikivyimba kigasiga gitembagara aho kwibarabara cyangwa kukayira umutwe nawe utembagara ngaho hasi nuko bica birabarara aranywanisha abantu bose intara zose uwo nkuru nziza bose abantu bose urakumuntu ni gutya abantu bari barahunze barataye amatongo bakagenda ahantu hagutse nyene bacungerwa n'intwara miheto kiranga bamusenga bambaza ngo abahe ibintu n'imirima nta mupatiri w'umwirabure yari bwaboneke kuko abarundi burya batanguye kwiga vuba batanguye batevye bose bagatondana amasaka y'imbuto babitse atura umwami agira umuganuro uwo mwami rero amasaka rero bamaze kuyakoranya ati ninaganura aya muzanye yose igihugu cyose amasaka azoba hezagiwe twebwe hari abantu basuma oya no kuri data twebwe ivyo mu masoko urumva ikintu abantu basuma umuntu yasuma umunyu agasuma amavuta twatanguye kuronka amafaranga dusangiye n'abanyekongo amafaranga rero bayita ibiceri vyari bimeze nk'ivyo vy'ibingorongoro ubona vyari ibingorongoro basi imeya nonyene yaravundwa ikamwe intuze zibiri abantu bitwa isenge ico gihe faranga ryarasuma sinokubesha yego
ijana rero ryaragura itongo rimwe rya Kagarara ijana iri hariho umugabo iwacu yaguze itongo ry'ijana n'ibiri iryo tongo rirava ngaha rigashoka niyo mu mwonga ekaye ijana n'ibiri iryo tongo rirava ngaha nk'ubu ryari ririmo nk'abandi ijana nyene ubu iryo tongo ririmo imiryango ijana yego imiryango ijana yego ubwa mbere na mbere ntibandikwa bapfa gutora yego urumva abavyeyi nibo bagenda bakiyumvikanira umwana bakamurungika iwabo hari umwana w'umukobwa akamurungikira Nyamuhungu bakibani nuwo hirahira ubu ngo aravyura umutwe ngo bagomba kubaryanisha oya boca barukurabira leta se yo kwirigwa iraza kukuraba oya turazi yuko hano mu ntara ya Ngozi muri komine Ngozi kubera ko ni Butanyerera hariho uwo twokwita Inarunyonga canke ugasaka ka Inarunyonga mbega Inarunyonga ninde Inarunyonga yaje avahe zagenze gute oya ntacyo mwaburiye Hello la familia murameze fresh nanje nameze neza cyane kabisa ni Fabede Bruno canke ikiranga kiri umwero mbana ishike cyane ni Step Media Network abona neza ko twabemereye ko ibintu byose tuzoturabashikiriza buri kimwe ku kindi abona neza ono musi uri hejuru turi mu ntara ya Butanyerera ntara nziza cyane ya Butanyerera muri komine nziza cyane ya Ngozi aho yahoze ari province Ngozi ariko no musi tuvugana ni komine Ngozi nuko ono musi rero naje kugira ngo twibukanye cyangwa turabire hamwe ku bintu byinshi byaranze Uburundi mbega Uburundi niki mu Burundi aho mbere hahise bwari rumeze gute mbega Uburundi niki mbega uno munsi ko turi mu ntara yitwa Butanyerera mbega yahoze yitwa Butanyerera canke yahoze yitwa Ngozi byose tugira tubirabire hamwe rero hariho umutama hano tugomba kubaza buri kimwe tugomba kubaza kahise kungene ino ntara cyangwa kungene Uburundi bwagiye burahindagurika buri kimwe kuri kimwe nabazaniye umutama we naribonye umutama akuze cyane abona neza yuko agira tuyagire byinshi cyane mugumane natwe ariko icyo nabasaba manze kino kiganiro mu gisharing mu gihe abantu benshi nabo bashobore gushikirwa bashobore kuronka ubuno butumwa bitabagoye so nuko Entreta mwanze muge subscribe like share and comment kugira ngo bino biganiro nubwo utoba uri ku murongo canke no ari kukonesha yuguruye tukikorokereza ku kiganiro uri wamaze kukibona direct twarigeze kumva ijambo Inarunyonga canke ugasaka ka Inarunyonga ono mutama agira tuyagire byinshi cyane kuvyerekeye agasaka ka Inarunyonga kuvyerekeye mbega Inarunyonga ninde mbega byaginze gute tuzakumenya makuru menshi tuzakumenya amateka menshi yaranze ino ntara nziza Butanyerera canke ino komine nziza ya Ngozi tuzakumenya amateka menshi cyane agiye atandukanye so guys mugumane natwe kugira ngo mwumve n'ibindi bigiye bitandukanye je nkumbure nababwira kutariko ariko umutama agira duhidonido rya buri kimwe thank you mugumane natwe so guys rero murameze fresh nkuko nababwiye bamutama turi kumwe agomba twiganire byinshi cyane byerekeye akahise imbere y'uko twiganira reka twanze kumuramuza muta sabwe n'amahoro komeze neza naho ngwaye ngaha nicobuza ko mvuga yego nuko ariko je mbona mumeze neza nubwo biri kose naje urashobora kwidondera ariko uradukurikirana kubona urugo rwa Step Media jewe rero nitwa Gahungu Finale yego nkaba nturuka muri komine Muhanga yego intara Butanyerera yego nkamaze imyaka 80 nkaba navutse ku mwami Mwambutsa yego niwe twagumanye tumarana imyaka 17 yego kabisa uriyo myaka 17 niho kwa Gasore yaza kugira mu gihugu akaza kwirukana abazungu bari baratugiriye nabi ngaha mu gihugu bakaza baraducura bufone na buhoro
hanyuma rero Rwagasore avyitegereje ati je abazunguye kubirukana bariko baronona igihugu ca data. Hanyuma rero abazungu akabajamwe bose bari muri iki gihugu, amazu yabo akaza arayugara, agaca abirukana. Hanyuma rero abirukanye ntuzeye rero abamwishe bamuhoye yuko yirukanye abo bazungu, kandi yishwe n'abo gwiganye mu bihugu vya Burayi kabisa. aho ngo bantuze babaranyanga. Uwitwa Birori ntidendereza, abo rero nibo banyonzwe ko aribo bishe Rwagasore. Ariko bamuhora ko yirukanye abazungu, kari rwari rucuditse hamwe. Hanyuma rero Rwagasore rero urumva mugo yagiye yaturondereye intara yo kwikukira, yadukuye muri ubwo buja, baragira amatora. Rwagasore rero aratanguza amatora. Urumva ayo matora je nabura umwaka umwe waje mu matora, hari hemewe aba ugwaruka maze imyaka 18, rero nari maze 17 sinari bwagera. Atubwira rero yuko hagira haza imigambwe. Rwagasore aragira umugambwe wiwe twarimwo, abazungu nabo baragira imigambwe yabo mbere ishika nko kuri 3 yo kugira ngo bazobatore, kwera babona ko badukoreye byiza byinshi kugira ngo bashishikare baganza Burundi arabazungu. Ego nabo batwara igihugu kuko aribo batwigishije ibintu byinshi tutari tuzi. Ivyo rero babazungu bazanye ivyo bintu, bakazana iyo migambwe yabo, abarundi barahakana kubatora. Ati twebwe ntituza gutora abanyamahanga, kandi tubonye imvukira y'iwacu. Umwana w'umwami yaje gusibura igihugu. Aho rero Rwagasore arateba umugambwe w'uratsinda wayiporona. Babazungu nabo bataha gutyo, nta kimwe baronse. Babantu rero bari biganye na Rwagasore muri ivyo bihugu vya Burayi, noro bacu baje umugambi wo kumwica. Bamwishe rero ati kazima ndasize ndabarondera intayo kwikukira nacu, Uburundi bugiye gutera imbere. Ariko rero urumva ntivyaretse, naho babishe umwami barinze kumutera, bamutera mu gihugu ciwe. Uwo mwami ntiyaguye ngaha mu Burundi, bavuga yuko yaguye ngo mu Busuwisi. Uyu mwami yari inde? Mwambutsa. No yari se Rwagasore. Yego. Hanyuma umwami nawe abone uwo muhungu we baramwishe, nuko aca agenda mu gihugu cyo mu Busuwisi. Ntuze nawe aca yicara ku ntebe yiwe, kuko ico gihe Ntuze Micombero perezida wa mbere yatanguye rero, yatanguye gutwara igihugu. Umwami acahera muri ico gihugu, ntiyagarutse mu Burundi kubera bamwicariye ku ntebe. Igihugu ciwe umuperezida yagishikiye. Urumva intwaro ya cami yayicaritse, yavuye, haje rero intwaro yitwa Repubulika. Ubwo rero uwo Micombero nawe aca atangura gutwara igihugu. Agitwaye sinzi umuhungu wa Mwambutsa kandi yaje yitwa Karoli Ndizeye, ngo jenje guhabuza mu gihugu ca data, ngo mbe umwami nkuko data yarameze. Uyo Karoli yaraje avahe? Karoli yaraje ava mu mashuri, sinzi ahantu yarapfuye. Ati nje guhabuza igihugu ca data, nsubire ku ngoma ya data nitwa umwami. Micombero ngo wa mwana we, urumva yari umusore, ngo we nuza gutwara igihugu ngo kandi ngo bagabo bahari, tweka abagabo tuhari. Aca abwira umusoda ngo murase, baca nawe baramwica kubera avuze iryo jambo ry'uko agomba kuba umwami. Basha uwo rero Ntuze ageze uwo Karoli Ndizeye rero bamwishe,
umwami yaciye yihebura nta no gusubira kwiyumvira ibintu by'igihugu iyari yaciye aherayo yapfiriyeyo ntitwamenye ingene yapfuye rihebura kandi uwo Rwagasore nawe mbere jewe yari no mu ntara y'iwacu niho yari yaragiriye n'ubugeni yari ahafise umugore n'abana ariko bose barapfuye barahera nta n'imbuto yasigaye yego nta n'imbuto yasigaye kuvuga rero urumva rero wewe umbaza ibintu vya kera abantu uzeye mu gutwara igihugu izi ntara ubone zagenwe atiriya n'intara kanaka iriya n'intara kanaka izo ntara rero zagabwa n'abantu uzeye abaganwa bakorana n'umwami ngo ugureka intara yose bakayiha umuganwa wayo indi yose bakayiha umuganwa yirongora gutyo rero bakaroba bagaba igihugu mugabo muntu uzeye mu mico yari ihari yerekeye ivyabo baganwa umva umwami baza gukora ku mugwa iwe ntibagira ngo ni umukozi rusangi bakora w'igihugu bakunda kuza gukora ibwami bagatekera impamba imyumbati ibiharage ibitoke batekera imboho nta n'amagunira yari bwakorwe ngo aboneke amagunira yo gushiramwo ibintu yari bwaboneke bafata ibintu y'ibitoke amahuba y'ibitoke bakabakubita ngaho hasi bagashyira imigozi munsi bakarundamwo ivyo kurya bagaca bahambira neza utuboho bashyira ku mutwe ugw'ibiharage ukwago ari uboho rw'imyumbati ukwago ugw'ibitoke ukwago bagatekera muri izo mboho rero urumva hari kera izo mboho ni za zindi batekera mu mahuba batekera mu mahuba ivyo rero baba bagiye kugombora abantu bagiye gukora ibwami bagiye nko mu ndwi iheze abandi bakaja kubagombora no bakaja gukora ca gikorwa ivyo rero ni nk'uko ubona bakora umukozi rusangi bagati umukozi rusangi muzokora hanana umukozi rusangi muzokora hanana no baza gukora ibwami rero hanyuma ivyo rero urabona abantu uzeye abo baperezida rero bagiye baratorwa nabo rero ntibatorwa bakubita kudeta urumva umuntu uzeye umukuru w'intwaramiheto aramutse abonye uwo wundi ari ku ngoma atwaye nk'imyaka 10 cyangwa naho itobishika akagenda kugira ngo agiye kuganira n'abandi bo hanze yagiye mu kindi gihugu aho baza guhuza ivyiyumviro kugira ngo baganire mu kindi gihugu uwo wundi uwo mukuru w'intwaramiheto yacaje inama n'intwaramiheto bakamwugaranirayo uti ntugaruke intebe yawe ubundi perezida ntaka yayicayeko ivyo rero urumva byatanguye Micombero umuperezida wa mbere yugarana Mwambutsa ahera mu gihugu co hanze ntuzeye Micombero nawe kandi agenda mu kindi gihugu ntuze Bagaza aca mugira guto nyene aca abo umukuru w'igihugu Micombero nawe acamwugaranira yukandi mbo ntuze Bagaza aca abigenza gutyo nyene ngo atembere mu kindi gihugu Buyoya nace amwugaranirayo bose n'ura perezida ro batwaye ico gihugu yo urabona rero ibyo bigenze gutyo niho rero bagiye guhindura ati rero turondere inama n'ingingo turondere inama nziza yo kubaka igihugu ntuzeye uyu Buyoya baca baramugisha inama atubu rero turagusabye ko urongoye igihugu tugire amatora meza yizewe n'abanyagihugu ivyo ninde yabivuga uwo yari ntuzeye ibyo byavugwa kuri ntuzeye abo bari barongoye igihugu nyene
nk'inamashinga amateka y'ico gihugu. Abo nyene barongoye igihugu n'abashikiranganje nyene uri kumwe. Ati turondere amahoro ameze neza, abantu bagire bitorere ababarongora, hanyuma igihugu gitwagwe na beneco kandi gitwagwe n'abo bitoreye. Gaca rero Buyoya ati jewe ndavyemeye, nibibe nk'uko muvyifuza. Gaca rero bagira ingingo ati rero abagomba gutwara igihugu ngo batware biyandikisha. Agaca rero hiyandikisha Ntuzerero ngo azabeho umukuru w'igihugu Ndadaye. Urumva rero naho wora urakundwa mu gihugu, haraba umwansi hakaba n'umukunzi. Ntibashobora gukunda bose. Ndadaye rero yitoje bashe, amajwi bashe ayaronka nka yose kabisa. Ego aca umukuru w'igihugu, arashinga leta y'ingene ivy'igihugu bizogenda. Nguwo rero abansi no baca mu nkindi, twumva ngo bamwishe. Ibintu rero bica biraba nabi rero dawe, bica birononekara. Ngaha abantu baciye basubiranamwo rero, amoko aricanye. Habanza ngo abahutu bagira abatutsi barababoha barabica. Ubwo urumva abantu ntibapfa ngo bahere, nuko baca barabogora. Babogoye rero abacitse ku icumu baraguma ngaho. Abantu uzeye nabo kandi abo bitwa ngo n'abahutu. Rero urumva iyo ntuze abazungu bagiye baduteragiyemo yo kuvuga ngo bajya n'ubwoko ngo aba n'ubwoko. Urumva ivyo byose byari byo konona igihugu. N'abantu baremwe n'Imana ata bwoko bw'umuntu buhari. Ubwo bo barabitondora, abantu babacamo kubiri. Kandi umva ko ari nko kubateranya. Aho nyene tukiri ngaho nyene. Ibintu by'abahutu n'abatutsi byatanguye ryari, byatangujwe n'abandi. Ibintu by'abahutu n'abatutsi byatanguye kuri iyo leta ya Cami nyene. Urumva mugabo byazanywe n'abazungu bazi kwandika. Umwami ntiyarazi kwandika, ntiyarazi gufata ikaramu ngo agire gutya yandika ibintu. Mugabo abazungu bo namba babikuye mu mico y'iwabo, baramimyinjijemwo nyene barabigira, bagira abantu babacamwo kabiri. Hama umwami yavyakiriye gute? Uwo mwami yaca vyakira neza, erega niwo bamugaba. Aho Rwagasore wumva yarinda birukana, yari yaratohoje na yuko abantu z'abazungu baje kwigarurira igihugu, baje kuconona bakagikoresha uko bashaka kose. Nawe se yari yimereye gutya ko yatazi ivyo gutohoza, gusoma no kwandika. By'abazungu bagira bamwereka, bamuha raporo n'ivyo yakoresha umwami. Kuvuga ko twabona n'abazungu. Twatwagwa n'abazungu, no bari bazi ibintu byose. Nayo umwami nta kintu yarazi. Hanyuma rero urumva yuko uwo rero Ndadaye rero bamutoye Melchiori yatwaye iminsi mike cyane, baca baramwica. Bamwishe urumva igihugu giciye gisubiranamwo rero, intambara ziravyutse, abantu baricanye, kandi bicana rero ataco bapfa. Ugahura n'umuntu afise ubuhiri n'intuze cyangwa imipanga, akagucirako akagucamwo kobiri. Ibi byose agaca ari gatembagara ngaho, ikivyimba kigasiga gitembagara aho kwibarabara cyangwa ku kayira, umutwe nawe utembagara ngaho hasi. Nuko atanico mwapfuye, atanico mwapfuganye, akuravye ubwoko gusa. Yego ngo akuze kuri ubwoko n'ubu akagukubitira ngaho akakwica. Nuko ngo bigira imbere bakagira gutya, bigira imbere. Kandi vyabaye mu ntara zose, ibyo bintu byo kwicana vyabaye mu ntara zose. Hanyuma rero nyakubahwa mugenzi, uyu muvyeyi nawe yaciye asubira ku ngoma. Yari yahunze nyene muri ico gihe. Urumva ngo bigana Ndayishimiye n'uwo muperezida nyene Nkurunziza, ngo bigana iyo mu makaminuza. Hanyuma rero hatera intambara muri ayo mashuri, niko twavyumvise. Naho nyene intambara yahiba gutyo.
Burundi yishimiye na Ntuze na Farisito Ntuze na Nkurunziza Imana irabarokora irabaturokorera irabona yuko ari wazovyura igihugu aca rero uwo ndebe bamwishe nawe uwo Ntuze Nkurunziza rero nawe ce aja ku ngoma mugo urumva we ntiyatowe yaje guhabura igihugu kuko igihugu cabaye nabi arabe ko Yesu ahugarukana amahoro mu gihugu gisore gutungana abantu bose bashire hamwe basore gukundana basangira kabisa gahiye nkuko bahora kera bica birabarara aranywanisha abantu bose intara zose uwo Nkurunziza bose abantu basura ku muntu ni gutya abantu bari barahunze barataye amatongo bakagenda ahantu hagutse nyene bacungerwa n'intwara miheto abandi bakaza barasanzara mu mitumba ya kure bava mu aho bahora baba baja gushumba handi mu kindi gihugu hanyuma rero bamaze kugira rero uwo Nkurunziza amaze gushika ku ngoma bashe igihugu gice kirasura kiraba neza kiramera neza rwose kandi baramwishimira arashimwa n'igihugu cyose urumva rero atwaye imyaka 5 aca atangura nawe kwitoza yitoje baca baramukubita amajwi rwose ivyo nagenda vyibuka nari impari baca barayamuhereza bayamuhereje rero aca yicara yaratowe nawe yaratowe n'abanyagihugu aradutwara neza hanyuma rero sinzi ingene nawe agiye mu nama hariya Tanzania ngira vyibuka hakaba umugabo utwara abasota namba bamwita ndega niyo mbare nawe acaramwicarira ku ntebe ngo amwicarire ku ntebe baramutera kamo ivyo vyuma nyene amatelefoni bavugiramwo ati ntiwirirwe uragaruka igihugu ubu niyo mbare cafashwe na niyo mbare nyakubahwa n'Imana ingene bavuga ngo nkeka ari amajini ngo arimwe amajini n'ukuri batagiye bumva ko yicare ngaho Ingozi bari bazi ko ari muri Tanzania wa mugabo nawe ngo yumve ko ari ngaho Ingozi aca arataromoka aca arahunga ati noneho urupfu rwanjye rurashitse kwaje no kunyica nyene nta rundi rubanza banjira baca banyica bo gaho niyo mbare rero aromotse wa mukuru w'igihugu wacu nawe arashitse mu gihugu ciwe yumvise ko niyo mbare yagiye ngaho rero uwo mukuru w'igihugu rero asubiye ngaho ku ngoma ico twahomvye ni iki kimwe yahora agenda mu bindi bihugu akaza kutuzanira amakuru akaza kutuzanira inkuru nziza ari nk'ibintu bikenewe mu gihugu akabirahura hanze akaza kubitubwira akabituzanira nukuri nawe numva ntiyasubiye hanze yagumye yiyumvira atesuye kugenda nundi aca bangira kudeta kumwe bangira mbere aca yigumira ngaho aya matora twatanguye kuri Nkurunziza iyo yatugejeje baje turisaka batoza amafaranga abanyagihugu kugira bakoresha ibintu vy'amatora urumva amatora yahora dufashwa n'ibindi bihugu hari imfashanyo zaza zirava hanze ziza gufasha ziza kudusahiriza mu Burundi arico dukeneye kikagenda neza ariko nitwe twisatse vyose bashe nkeka baratoza amafaranga nkeka kuva ku muntu akuze wese no gushika no ku mwana no gushika no ku munyeshuri nta numwe batatoje amahera kugira amatora barabe ko yogenda neza nukuri ayo matora twarayishoboye turayakora bashe urumva nawe yagomba rero gushikiriza igihugu kuko yaragitwaye imyaka 10 Nkurunziza yagomba gukurira abandi yabona ati
kuko baza baramutuma ko ngo wewe wararenganije igihugu ngo wagicuze bufuni na buhoro ngo gitwaye ngo imyaka myinshi ngo ntuhereze abandi ngo batware cyarumva rero ahereza ati jengira nshinge rero abandi bashobore gutwara igihugu ko guhariho perezida wacu ahari ubu ndayishimiye ati nawe atware nawe urumva ko amafaranga igihugu cari cyarateranije yo kwegeranya ibintu vy'amatora n'amahera yo guhemba abajya b'amatora bose amahera yari ahari yari menshi cyane hanyuma rero ndayishimiye rero acaratorwa atowe we baje nta n'icyabaye twari twibereye mu mahoro urumva urukundo uwo muperezida yari ahari yari yaje kuruvyagiza mu bantu ndayishimiye ntacyo aratwara ubona yuko gushika n'uwo munsi ari waturongoye turabica bigenda gutyo amahoro twibereyemo rero nayo je ntavyo nabonye ya nukuri nongeye kubesha ntavyo nzi ntaco mwamwigize mubyumva ko cyane urumva twebwe ico twabyumva ko kiranga bamusenga bambaza ngo abahe ibintu nta n'imirima urumva bamushize mu kibanza c'Imana nuko bakamusaba ivyo bashaka vyose kuri ivyo bamusaba batabironka burya na shetani iragaba urabona ko dusenga Imana ikatugabira ivyo dushaka vyose na shetani iragaba ubwo ivyo kwa shetani nuko bitagira ntibigira umuhezagiro ariko tukiri ngaho nyene hari yindi Imana kana kabasenga apari yake kiranga hari barafise ukundi kuntu basenga bitandukanye nuko bagenda gusenga kiranga ukuntu bitandukanye urumva baragenda mu ntutseye n'amasengero urumva ico gihe ca kiranga ega nta masengero menshi twari dufise amasengero y'abari kure na kure burya kuja gusenga rero bagenda gusenga Imana bakagenda mu ntutseye iyo bumvise isengero riri kure akaba ariyo baja gusenga kandi uko gusenga kwabo naho nyene bakoreshwa n'abazungu ayo masengero yose yarimwo abapadiri b'abazungu gusa nta mupatiri w'umwirabure yari bwaboneke kuko abarundi burya batanguye kwiga vuba batanguye batevye wasanga abantu abazungu baje aribo baje gukora muri iryo shengero bakazana nabi wabo bose bakabazana ku isengero bakabaho mugabo ukuntu bakoresha amasengesho ntacyo bitandukanye n'ivyubu bambe ntacyo bipfana n'ivyubu ubu abantu abiga amashuri bakaza kwigisha ibintu vy'amasengesho mu isengero ko babaha igitabo citwa ikilatini ivyo bilatini arivyo twakoresha mu isengero nkeka bose n'umutamakazi bari baracize imise yose yatangura mu kilatini karindi hera bavuga ikilatini ngaha mu Burundi nyene mu masengero yose amasengero yose mbere niko yakora ega bari baratwishe babaga urumva rero abapatiri b'abazungu nabo bari barigishije ikilatini n'umutamakazi yari akize na je ndi umutama nari ndakize yego ico kintu uzeye bari aho rero hazi abasenyeri b'abantu z'abarundi hakaboneka abapatiri b'abarundi niho rero baciye bahindura atubu rero urumva bigenda bihindukanya ivya kera bigahebwa hakaza bishasha ngo ubu rero ngo mugire returujiya rero ngo ni kuja mu rurimi rw'iwanyu rwakavukira mugasoma ibitabo vyanditswe mu Kirundi ivyo vy'ibilatini bagenda bagira utudome bariko bararandira n'indome zose zo mu Kilatini ivyo mu bihebe ati muze tukiri nganye ushobora kumbwira karatini kijambo ry'Imana wabwiye ico gihe wibuka akaratini ijambo ry'Imana wibuka ibyo rya karatini kico gihe akajambo k'ikilatini yego hari kera gose
hari kera rwose udasinoba nk'ivyibuka. Yego ntacyo hama tukiri ngaho nyene ku ntwaro ya Cama abarundi n'abarundikazi bari babayeho gute? Ku ntwaro ya Cama ni mu bikorwa bakora cyangwa ni mu masengero? Mu bikorwa bakora, mu bikorwa bisanzwe muri rusange, hamwe mu masengero twumvise yuko uko nyine byari bimeze. Kuntu bakora abantu uzeye, urumva abantu uzeye abarundi n'abarundikazi bari bafise imigenzo bakoresha. Urabona barafata amasi yaracagutse, abantu ntibari bwagwire, bakica amasinde ngaho mu kwezi kwa 11 no mu kwa 10 bakica amasinde. Hanyuma rero umwami rero yaraganura amasaka. Kuganura amasaka rero novuga ni nko kuyahezagira, kuko yitwa umukuru w'igihugu, agatuma ko abantu bakuru bose bagatondana amasaka y'imbuto babitse, atura umwami ageragira umuganuro. Uwo mwami rero amasaka rero amaze kuyakoranya, ati ninaganura aya muzanye yose igihugu cyose amasaka azobahezagira. Urumva ko bakoresha ibintu vya shetani vy'intuzeye, ngo ariko baraganura imbuto kugira ngo zize zikunde. Umwami raheje kuvuga yego, aheje kuvuga rero amajambo yo kuganura ayo masaka, abantu bagaca bagenda kubiba basha bose bagaca. Urumva nta muntu abishaka umwami ataraganura. Oya, umwami yarinda kuyaganura kabisa. Atumuganuro wageze rero. Babimenya gute mu gihugu cyose? Barabirarika. Batanga abantu baza kurarika yuko igihe cy'umuganuro cyageze, ukwezi ko kuganura mu kwaba kugeze. Aca rero batanga uwo muganuro. Umwami yawutanze rero, bose bagaca basohora amasaka n'imbuto bakaza kubiba. Iyo rero yari imihezagiro y'abakera. Yego niko bagenza. Aho hambere hahise amatwa dusumira nta mafaranga yari ahari. None mwasumisha gusuma cyangwa ntimwasuma? Yo, twebwe hari abantu basuma. Oya no kuri data, twebwe ivyo mu masoko urumva ikintu abantu basuma. Umuntu yasuma umunyu, agasuma amavuta. Amavuta bayadukuriye Bujumbura bazorajana mu misozi, ayo y'amamesa. Eka nayo makoto mbere nayo twaronka yari bwaboneke, ntibari bazi n'ingene bayarya. Twebwe twarya amavuta y'inka, tukarya n'amamesa, ugasuma amavuta, ugasuma umunyu, apana igitunguru, nta bitunguru bari ishwi. Numva ikindi kabara isabuni. Ivyo nivyo bintu byagutwara amahera. Kandi uvyo rero urumva benshi ntavyo bari bafise, bari babikenye gose. Ikintu bakunda kuronka n'umunyu, wowe urumva ni wabura. Atari uko kera numvise ngo barya umugonzo, umunyu warabutse, haragera igihe bagahiga umunyu bakawubura. Umugonzo n'umuki? Umugonzo ni ibintu byari mu mwonga byitwa urukangaga. Urukangaga rwamera mu mwonga, bakagenda bagashikura rujya rumera rw'impera, urw'impera ruza kwera, rujya rumeze nk'umuzi, ubwo bagashikura utwo mu kanwa. Kandi urukangaga rwari rwije, bagaca baruzana rero bagakeneka, bagashira mu tuzi. Bashize mu tuzi nuko bakabombeka nk'imisi 2 cyangwa 3, bagaca basura bakanikira bumye, bagaca baraba akajo n'akantu k'inkono rero, n'inkono iba yaramenetse, bagaca batuririramo rero.
bagaturira twatubuze twumye rwa rukangaga no kurushize mu vyo kurya utasanga biryoshe kabisa usanga ari umunyu urumva naho uri gase gucyaguza wumva ko ari umunyu yego kabisa urumva ari umunyu waba wabuze gose wabuze atana hamwe wo urondera guronda ni wari babwira ati abakera barya umugonzo uwo munyu wabo witwa umugonzo wari urukangaga ukanga ndarubona kabisa hanyuma amafaranga gamuzehe yavaye amafaranga urumva kugira abayaronke vyari bigoye cyane urumva twatanguye kuronka amafaranga dusangiye n'abanyekongo amafaranga rero bayita ibiceri vyari bimeze nk'ivyo vy'ibingorongoro ubona vyari bingorongoro basi mugo bikaba binini binini kandi bikaba vyacuzwe mu vyuma ubifise ari 10 cyangwa ari 20 ukabishira ngaha mu ntoki kandi arabitera ukumva ko bifise ibiro vyinshi yaba ifaranga akabifaranga rimwe akaba amafaranga akandi gafaranga karimwe amafaranga 2 nuko ayo mafaranga rero yaranagwira kandi yarafise n'akamaro amahera 10 cyaba ari ikintu gifadika yego cyari ikintu gikomeye no kuvuga izo nzoga zitangura gupimwa izo bapima wayigura ifaranga rimwe ugura icupa nuko amafaranga raguma duga gushikaho icupa rigugwa amahera 2 nuko gushikaho bagira rero urumva iryo faranga ryaravundwa rikaba mwintuze amameya aya 2 mbo imeya nonyene yaravundwa ikamwe intuze 2 abantu bitwa isenge bakarivunja mwa 2 ifaranga barivunjamwe amameya aya 2 nimeya yarakora yaragura ibintu barazogura ibintu mu mangazini bakabironga ari meyi hariho nayandi yitwa amasenge amasenge nayo babavunjishije amameya barayavunjisha imeyi imwe bakayivunjamwe amasenge aya ayo yose yari amafaranga yakora mu Burundi ya kera urumva rero bigumya bituga rya faranga rero riraduze rigumya rituga gushika naho biga gukora amahera ya 5 bakakora ikintu ze kingorongoro amahera 5 niyo yari manini gusumba yo yose amahera 5 rero bakavunja akaba 5 ariko ari kingorongoro kimwe barahindura batangwa gukora utunoti twaye mahera 5 inoti ya mahera 5 aro vyarasuye ico gihe faranga ryarasuma sino kubera yego kugura impuzu bashi kugura impuzu umugore baratanga amahera 10-15 yego karagura impuzu vyari bihuzu vy'ubundi bwoko nyene vyatanguye bigomba gusa gutya n'impuzu yera gasa gutya kikaba igitambara cyangwa kikaba ikintu kikaba cagahama barabihana amazina nuko ntakiyibuka nyampuzu baraziha amazina noneho amahera amaze kugwira rero agashika ku majana ijana rimaze kuboneka amahera yaratangwe kugwira rero ijana ubw'iryo jana ntubye ngo yari inoti ntibari bwamye kuyikora oya baharura yo nyene ari utunoti tw'amajana utwo tunoti twitwa amahera 5 two baterateranya kugira tuze dukwira ijana rero ryaragura itongo rimwe rya Kagarara ijana iri hariho umugabi wacu yaguze itongo ry'ijana n'ibiri iryo tongo rirava ngaha rigashoka niyo mu mwonga ekaye ijana n'ibiri iryo tongo rirava ngaha nk'ubu ryari rimwe nk'abandi 100 nyene iryo tongo rimwe imiryango 100 yego imiryango 100 bafise n'abana bafise n'abuzukuru kubera iki urumva kera rya kera cyarakora
ufise amahera amajana atatu niwe muntu bita umubosi rero bacagira ngo ujya muntu ngo nitinya kujya muntu arateye imbere rwose arakomeye afise amajana atatu ari nk'amadolari none je nakuze numva ba data yaratanga nk'inka zitanu ari ifaranga ryitwa urupiya ubwo naje navyumva ku matwi ifaranga ryitwa urupiya bagatangura gutoza ikori rero ku mwami wa mbere turetse uwo mwambutsa niko navyumvise iryo faranga ryacungura umuryango wawe wose iyo ukagera ryitwa urupiya iryo faranga ryacungura umuryango naho yaba ku wundi musozi ariko wawe yego yitwa umuryango wawe waca wandikisha yuko ucunga uwo muryango ryari kori rero ifaranga ryitwa urupiya ari ryacungura umuryango wose we rero waritanze warirose umva wa wari guza inka nyinshi watanze inka z'ikirenga kugira ngo urironke kabande kuzu yego watanze inka nyinshi kugira ngo urironke kandi umva wamucunga umuryango umwaka wose bakabaho neza ntibavatwe nk'imbohe ryari kori imigani n'ibitito navyo byaje biva ibyo rero vy'imigani n'ibitito je nakijitwe ivyo ntibimbaza umuntu amaze gukizwa rero ntabazwa ibintu ngivyo oya kuko ibyo twarabihevye mugakiza ibyo barabituje ntidushobora kubijamo yego twabikuriye tubigira tukagira ibitiko tukagira n'intuze n'ibisokozo gusokoza mugabo umuntu akijijwe ivyo acabivamo tasubira kuvyinjiramo twashaka tumenye mbega byaje bivahe inkomoko yavyo dushaka byazanye abakurambere bakuru bacu badutanguye kubona izuba baryo bavuse kera nibo bari babizi nibo baje babizanye yego abakera babizanye abisunzi kuko twumva mu migani usanga harimo ubwenge bwinshi cyangwa ubwenge bwinshi oya ico babizanye n'akaranga nabo barukiyemo hariho ibintu vy'akaranga nyene abakera barukiyemwo vyabase nabo nk'umwana agenda kugira ivyo se yagira bijya rero bari ibintu vy'akaranga ka kera aho hambere yahise basaba gute cyangwa bakora imanza gute gusaba intuze abageni aho hambere hahise rero kubera ata amafaranga yari ahari we kuja gusaba umugeni urumva abantu bose bari bagwijije inka n'umukene ababanyi baramuhinga kugira ngo nawe ntabeho atacafise iyo nka bayimuhaye ikavyara ikagwira ikuzuza urugo nazo izivyaye zikaguma zivyara nyene zikagwira agatera nawe akaronga inka hambere ugiye gusaba umugeni baragenda abavyeyi bakumvikana bakavugana inka zomuha amuha inka yosa amuha inka zibiri amuha amashashi nk'abiri inka zigushikira kwima zari inka zikuze zimwe ashika aterera ku mfizi umugeni rero ukamutanga kw'inka izi zibiri cyangwa imwe n'inya yosa ijya ujana yose bagashika bakama yego ivyo nivyo basabisha kubera ata amafaranga yari ahari twarumvise ko kera atabahungu bagenda kwirehereza ahubwo mu kivi usanga umugore mu rugo ico co carazirabasha carazira ikaziririzwa wewe umwana kugamburukira ari w'umuhungu cyangwa ari umwana w'umukobwa umuntu uzeye uwo muhungu ntiyaja kuraba umugeni yikorera ibikorwa abana bo hambere baragamburuka cyane yari ameze nk'abubu uwo mwana bamutume kuragira genda karagira bamutume kwahira ubwatsi bw'inyana gaca yiruka akabuzana bamutume kuvoma agaterura inkono akaja kuvoma amazi mu mwonga uwo mwana rero abavyeyi bakagira ati uyu mwana mubona yakuze jewe ngomba nzenda mu mugore agaca atora abantu uzeye abakozi bagahumbira ibiti n'ivyo bari bafise
bagatangura bakubaka inzu wewe iyo uri gukora umuhungu ntiwari uzi yuko wubakira we ntiwari uzi nuko niyo nzu ari uzoyiba ishwi hanyuma ukagenda ukagira ukaguma wiragiriye zanka ukaguma wiragiriye vya bitungwa vy'ibihene vyose ari bihene cyangwa ari intama byose ukaragira wewe ugamurukira papa gusa ukaguma ugamurukira abavyeyi bawe utahuke rero inzu barayujuje barayihejeje wenyene yagiye gusaba umugeni akagenda akumvikana abavyeyi bawe ikirima yari ihari wewe ugatahuka uje kurara mu nzu kwasi uri umuhungu agaca kugira ngo reka hasi hurara ngo uyu munsi urara hariya mu nzu yiwawe ngo twakuzaniye ngo uwo mu bana nukumva uwo mugambi wari uhari wewe ucuye inka nukurana inka ko zataha mw'ijoro bwije ugacoza kurara mu nzu iwawe gaca ngo we nturara ngaho yego aho rero ntuzeye amayoga bashizeyo baraza kunywa aho bashikirayo baraza kuvuza inanga nizo zari bicurangisho vya kera avuze inanga bariko barazivuza nuko kajamwe rero mu nzu muri ya nzu yawe rero bagatamba bagatayaya n'imbere y'umuryango hose bariko baratamba bagatayaya bakanezerwa yego ko wazanye umugeni wubatse no kuvuga nta marayize haba hariho abagenwe bashobora kubandika ibyo byo kwandikwa rero nabyo nyine byagiye kuza bitevye yego ubwa mbere na mbere ntibandikwa bapfa gutora yego urumva abavyeyi nibo bagenda bakiyumvikanira umwana bakamurungika iwabo ari umwana w'umukobwa akamurungikira nyamuhungu bakibani ibyo kwandikwa buryo byagiye gutohozwa bitevye nuko aho mbere hahise mbere novuga ko kuri kwa gasore ko ariho vyatanguriye ego atanguye kubaka urugo rwiwe baciye bubaka sentare amasentare no ku bandi baganwa bose baca barayagira abantu bakaza barubaka rero bakagenda kuza baragana bakaronka impapuro z'uko baragana yego no ku bandi baganwa hose rero bico birakwira batangura kubagana yego nuko tukiri ngaho nyene harabaye ibintu vya bombora twarumvise ino mu ntara ya Ngozi harabaye intambara twita ngo n'intega n'amarangara no mwari muri iyo niyo yatanguye ahubwo mugabo urumva hari kuri ndadaye iyo niyo yatanguye gatangura kuza baraturira abantu mu mazu iyo ku ntega n'amarangara abantu nguko rero abantu bagufitiye akazikira kwico mupfa barabonye ne wumva badasangiye ubwoko bakagenda bakaja inama bakaza kumuturirira mu nzu abantu bose bagahira mu nzu baca bagaca zidomeka zose zigaca zisha ngizo nzu zikomeye cyane none iyo ntambara nayo bayitanguye kubera iki yatanguye hibisunzi kibasha we ntumva yuko wari umuburo w'iyo ntambara ya ndadaye yari imburi yari intango yari imburi intambara yagombi niho yatangura tukajya twuma ngo hariya baturiye abantu mu mazu muri iyo misozi none gamuze ubona gute ugwaruka rw'ico gihe cyanyu cya kera n'ugwaruka bw'ubu ubona bameze ico kimwe mbega byapfiriye nyimba batameze ico kimwe ndumva ugwaruka rw'ico gihe urumva bari bataye urukundo bari bafise kera rw'akaranga bari barutaye kuko uravye ukuntu bakora ibikorwa nk'umuhungu agomba kubaka inzu abahungu bose bo kuri uwo mutumba bagaca bakoranira iwe bagatema nk'ibiti bakamwubakira inzu iyo ari umuhungu agomba nko kubaka bagaca bajamwo bakazoyihoma
bagira ubudongo bayihoma bagira ubudongo bayihoma ubwo rukundo bari bafise rero urumva wari urukundo rumeze neza mugabo urumva ikintu cyagiye kuvyica ico kibazo rero c'intambara kica urumva byose vyaciye bipfa wa rukundo rwose uco buragenda uco buratituka nuko kandi urumva ntigwatituye bike n'izi ndya zose ubona zatanguye kuzimba bakaza baratanga amahera menshi yo gusuma mbereye kuko imyaka twamaze tutarima twicaye ngaho gusa tuza turafashwa n'ibihugu vyo hanze bituzanira intete z'ibigori arizo turya iyo myaka yacizana amapfa mu gihugu imbuto zose twarima mu rugo zose zirahera itongo risubira kuba ubunyovu ngira urabuze umera mw'ishinge no muhira aho wahora ugira no muhira hajya ku mbuga bahora bakubura hose arasubira haramera ishinge kubera imyaka twamaze turi mu gahinga amatongo atarimwa twarahunze amatongo twarayataye narumva amatongo twasuye kuyavyura mu nyuma impore yabo rize urumva rero byatandukaniyemo rero urabona intuze ya mahoro twari dufise kera aba perezida rero urumva ntuze nkuru nziza na ntuze n'uyu Ndayishimiye niho basuye kuyagarukana abantu basura gukundana urabona yuko abantu ari sanga n'ingoyi nuwo hirahira ubu ngo aravyura umutwe ngo bagomba kubaryanisha oya boca barukurabi leta se yo kwirigwa iraza kukuraba oya bajya bagenzi bonyene bumvise uri kuravuga amajambo y'uburofu amajambo kugira nabo wundi no boca bakwikuriraho nyene yego bagatanga raporo ati twishe umuntu yego kabisa ko yakora aratwononera igihugu urumva rero igihugu mu kumera neza igihugu si cumwe kirabwa na bose uwo wese agomba kononera igihugu baba bamumenye urumva baratohoje ubwenge rero kuko ngo ubwenge burarahugwa tukiri ngaho nyene turi mu ntara nziza ya Butanyerera aho yahoze ari ntara ya Ngozi ya Kayanza none turazi yuko hano mu ntara ya Ngozi muri komine Ngozi kubera kubuni Butanyerera hariho uwo twokwita Inarunyonga canke ugasaka kana Inarunyonga mbega Inarunyonga ninde Inarunyonga yaje vahe zagenze gute oya ntuze Inarunyonga Inarunyonga n'umuntu wa kera yego ko dufise nyene abantu ba kera twamukako bitwa basogokuruza na basogokuru none nawe rero n'umuntu wa kera yakoranye n'abami kuko Inarunyonga urumva ntiyakoranye n'abantu bato bato yakorana n'abami rero ba kera bari basangiye imigambi ego ivyo bagomba kugira byose bakabija inama urabona rero hajya rero hitwa ku Gasaka kwa Inarunyonga no hari kwitongiwe rero iryo tongo rero n'abatanguye kubaka amaprovinsi iyo provinsi ya Ngozi bona baciye bubaka muri iryo tongo rya Inarunyonga urabona ko ico gisaka ca Inarunyonga kiri ngaha provinsi nayo ikaba ngo ngaha hajya rero hari mwitongiwe nico gituma baguma bahavuga gutyo kandi ico gisaka rero ukundi Imana yakigenjeje ntawe ubizi urabona naho bogitema ntigishobora kubona gica kinaga ntigishobora kuma nk'uko biciye iryo voka rigaca yishwe gica kirara kiratohagira nyene kigatoha kigasubira kigakura kuko barigeze gukicira igihe kimwe ngo kwi provinsi habone ngo haje imbere ya provinsi habone gica kirasubira gukura baca baracubahiriza ati iki kintu kirimo ikintu iki gisaka kirimo ikintu iki gisaka ko cari mu muntu yitwa Inarunyonga reka tukizigurize mbe tucubahirize kigume ciberengaho baje gushengera ngaha kwi provinsi baze baracugamamo agatutu urabona ko cabaye igisaka naho bacane bo bariho bubaka yego bahashira provinsi Inarunyonga yari umugore canke yari umugabo yari umugabo neko abantu benshi ko bavuga ko yari umugore reka je urumva babivuga kwishi kwera ngatwe tutavyiboneye
numva yuko yari umugabo. Uko nk'ibyo byovuga uwamubonye neza. Je numva sinamubonye. Numva bamuvuga. Ni wa kera. Hari n'ahandi ngaho Ngozi umva ngo ni umuvyegwa ngo by'abami sindi ngo umuvyegwa by'abami naho ngo naho hafise amateka maremare. Hafise amateka maremare. Aho muvyegwa rero baharagira inzu umwami. Urumva abami ba kera baritora nk'ahantu hameze neza. Aho muvyegwa n'ahantu hatetse gose ba. Yego niho ushobora kubona akantu gatoyi k'akadunduri cyangwa ahantu hatemba. Wapi harateze neza ntiworaba. Twahitaro muvyegwa ariko cyose muvyegwa by'Imana. Urumva n'amasengesho yose barayakorera. Urumva ahantu bashize nk'ishingiro ry'Imana cyangwa akaza kuhasengera. Urumva bacahitane ko ari ikibanza c'Imana. Yego. None Kamuta. Tuganiriye byinshi kandi kabisa no kuri mwakoze mutubwira ibintu byinshi bitari bike. Uno munsi ni nkirihe jambo rero utekerera cyangwa impanuro utekerera abajene bariko bararuka makino gihe canke abajene bakuze gatoyi. Yego nirihe jambo batekerera? Jewe ijambo no batekerera jo icambere no tangura kubatekerera no gushira hamwe. Ngukubona umuperezida ari mu gihugu yagize ati uro kugira ngo mubeho neza ngomba mugira amashira hamwe, kuko gushira hamwe niko kubaka igihugu. Kuko iyo abantu babiri batatu bakoraniye hamwe barunganira mu mvugo no mu ngiro, ufise icyo asumbye uwundi akagisohora, uwundi afise icyo asumbye uwundi mu bwenge akagisohora. Aho rero niho bacaronka ikintu bubakirako cyitwa ingingo. Icambere no batekerera bige urukundo, urukundo bace bashira hamwe kugira bakorere hamwe, apana guhishanya cyangwa gucaha uwundi agaca harya, uciye harya uwundi agaca harya. Urumva ari nica kujanye, ari nica kujanye. Ariko umwegereje ukamuganiriza nk'uko waje ukamfata ukuboko gutya, Timuta wewe rero ko mbona ukuze uri wa kera, ati burya we ari ikintu wewe ndakurondera, niko wambariye. None urumva icyo muyaze n'umuntu gishobora kukubaka, ategerezwa kukubwira n'icyo utaruzi neza cyane nko kumwabibwiye nkuko mwabibwiye, kandi icyo rero kikazokugirira akamaro, kikazogutunga kandi kikakuzika neza cyane. Mugabo usobanure yuko uwo muntu atari umunyamahanga, atari uvuga amajambo amwe y'uburofu. Yego rero amajambo n'Imana itemera ko umuntu ayavuga. Bibiliya itanga amajambo wigeneye. Yego hariho amajambo asunitswe n'impemu, cyane cyane nk'abo bantu bama mu kaboregwe nibo bakunda kuza baravuga amajambo asunitswe n'impemu n'amajambo ya kaboregwe. Nkujya rero ntuze umwiyegereza, kuko urya avuga mu majambo n'amajambo yo kwa Shetani. Hano amajambo ntiyubaka. Wewe hari igihe uzovuga nkarya mvuga ugaca ufatwa no gupfungwa ugapfungwa. Uraba umuntu yahezagiwe afise umutima mwiza, aba ari we muyaga, aba ari we ukura kwiciyumvira. Ntuduze uratora abo ubonye bose ngo ujya ndamubona ko ari umuntu, ngo nujya n'umuntu nujya n'umuntu ngo ari icyo yomari, uzoca utangura kumwumva aha mu rurimi. Yego uzoca wumva ibyo avuga yuko bidahuye n'icyo wifuza. Yego turabashimiye cyane. Nibaza ko n'ikindi gihe tubituye muzotubangukiye. Yego cyane. Yego murakoze. Yes, bakunzi ba Step Media yari Mutama Juvenal canke Juvenal Gahungu. Abaneza ko twiganira byinshi cyane bya kahise, ariko aratubwira neza byinshi kabisa byagiye biranga Uburundi, aho bwa Burundi bwagiye buva, aho Burundi bugeze uno munsi. No kuri turabashimiye cyane. Yari Faber Burundi cyangwa ikiraga kiri umwe, yari Step Media. Abaneza
kubashikiriza byose ku mwanya. Turabashimiye cyane, mugire ibihe byiza. Ciao. Yesu abahezagira. Amina. Amen. Amina. Ego.